mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kugenekerezo gicenda myandagaro umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Hazoba hakanye gusumba handi azoba ari Mwaro mu ntara ya Gitega hamwe n'Ibururi mu ntara ya Burunga, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigera kuri °C 14. Eka no kumuhinga muhazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke, aho ni mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 31. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 8 nyene. Nuko rero ni hano bakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana garukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.